itegeko ndababwira nije mu 2011 bivuga yuko ku maparcelle ari munsi ya are 10 ukaba ari inzu igeretse kabiri n'imiburiburi bavuga kutareza bavuga ko aho utaja munsi ufise ro parcelle y'amahare ari munsi ya 10 bategereza kuba ufise inzu igeretse kabiri mugabo ufise mahare ari 10 canke kurenga bitegerezwa kuba ari inzu igeretse kane ariko turiko turaraba ngaha nuko tutazungurutse cyane cyane muri Rohero murabona ko inzu nyinshi ziracyari zimwe za kera zo kubazungu ibi rero nivyari bisanzwe si ibintu umushikiranganji ashobora kuvyuka ngo mvuge ngo jenshi inzibi ni itegeko ryamuka ku itegeko rikuru uko rero niko byategerezwa kuba bitunganijwe ngaha. Iryo tegeko umushikiranganji Dieudonné Dukundane avuga ntatomora neza iryo ariryo mu gihe ibijanye n'inyubako bigengwa n'itegeko rijanye n'inyubako hamwe n'ibisagara Code de l'urbanisme de l'habitat et des constructions mu rurimi rw'igifaransa. Muri iryo tegeko nta na hamwe usanga ingingo y'umushikiranganji w'inyubako. Bamwe mu bahinga bakora muri ubwo bushikiranganji bamenyesha ko batangaye mu bandi bumvise ivy'umushikiranganji Dukundane yavuze ngo kuko irya ngingo yavuze ataho bayizi mu migambi y'ubushikiranganji kukaba nkako ngo ingingo nk'ijya itegerezwa gufatirwa mu nama shikiranganji. Iruhande y'igipfungu kiri ku mamuko y'ingingo yashikirijwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane, abahinga mu bushikiranganji iwe bavuga ko atagisagara na kimwe kw'isi cubatswe n'inzu zigerekeranye gusa ico bita etage. Abo bahinga bagasigura yuko mu bisagara vyose inyubako yose iba ifise ico yagenewe ico bita fonction. Izo nazo ngo zikaba ziri mu bwoko burenga butandatu. No kuvuga izo kubamwo fonction résidentielle mu rurimi rw'igifaransa, izo kudandarizamwo fonction commerciale, izo gukoreramwo imirimo y'intwaro fonction administrative, izo kwinezerezamwo fonction loisir, izo kwakira ba mukerarugendo fonction touristique, izo amahinguriro fonction industrielle, n'izishobora gukorerwamwo imirimo itandukanye bita fonction mixte. Abo bahinga bakagira bati ubwo bwoko bwose bw'amazu ntashobora kubakwa kimwe. Ikindi abo bahinga basigura nuko kubaka mu magorofa etage mu rurimi rw'igifaransa kenshi ari kugira abantu bubake mu kibanza gito ariko baronke inyubako nyinshi zishobora kubamwo abantu benshi. Ivyo navyo bikaba bitandukanye n'ivyo umushikiranganji Dieudonné Dukundane yasiguye. Haba abahinga haba abakora mu bushikiranganji bw'inyubako eka na bamwe mu begereye ico kibazo bose bavuga ko ingingo y'umushikiranganji Dukundane ifise ibinyegezo. Benshi bagahuriza ku cyumviro cy'uko ingingo y'umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane yoba ari yo gutera ubwoba abantu bamwe kugira bagurishe amazu n'amatongo vyabo ku batunzi bamwe bakeneye kubika amafaranga yabo mu mazu n'amatongo. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzokwerekana ihonyanga ry'amategeko riri mu ngingo y'umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane n'ibindi binyegezwa biri inyuma y'iyo ngingo.